ngo mbe harya ivyo gupanga birafise amategeko abigenga mu Burundi canke umwe wese yaba nyeninzu canke umupangayi abikora uko avyumva? Hari umwanditsi wa Yaga atwibutsa ingene amategeko ategekana inyishu ku bibazo bishobora kwaduka hagati y'upanze n'upangishije. Uyu munsi rero twashatse kugaruka kuri rya sekeza ryavuye ku myidogo y'abakurikirana imbuga zacu. Tugire duti ndi umupangayi ariko. Kaze cane, ni Davi, nizere ko meze neza. Harya ngo iyo hadutse ibibazo hagati y'upanze n'upangishije mu kubitorera umuti hisungwa amasezerano kontra ibahuza. Hariho rero ibintu bitatu amategeko asanzwe asaba ngene gupangisha canke gukotesha ikintu. Mu gitabo c'amategeko citwa Code Civil mu kigabane cacu ca gatatu mu ngingo y'amajana 376 bavuga ko wakotewe ategerezwa guha mwene gukota ico yamukoteye. Wakotewe ategerezwa gufata neza ico yakotewe, korohereza ugukota kugira ngo ico cakoswe ashobore kugikoresha ico yagikoteye. Ikibazo ngo nuko hari igihe abapangisha bishingira yandi mategeko atandukanye nayo. Aho ngo ni nko kubacira amatara n'amazi, gushinga amasaha urupangu gugarirwa uyarengeje ntasubire kwinjira, hamwe rero n'ibindi vyinshi bidaha agaciro upanze. Ariko ntaho ko mu rusyo ngo yibagire n'ingasiro. N'abapangayi haraho barengera karimba abapangisha. Nico gituma ca gitabo twababwira ca Code Civil mu gitabo cacu ca gatatu ingingo y'amajana 385 itegekanya ibisabwa bibiri. Nyene gukota abwirizwa gufata neza ico yakoteshejweko nka nyeneco. Abwirizwa kandi kuriha ku gihe igiciro kiba casezeranywe. Bimwe mu makosa kunze kwigaragaza mu bapanze amazu rero ngo ni nko kudasubiriza ibigize inzu biba vyononekaye. Hari n'abandi usanga ari abantu bakunda kuvuza umuziki urengeje canke gutera urwamo, kenshi biba iyo bakira abajene. Ico kwitwararika rero ngo nuko iyo hagize ukutumvikana hagati y'upanze n'upangisha ico kibazo kitajanwa kwa OPJ. Igituma ngo nuko kigengwa na Code Civil atari Code Penal. Ugo rubanza rutera ruja muri sentare y'intango canke sentare y'ubudandaji Tribunal de Commerce mu gihe amasezerano hagati y'upanze n'upangishije ari mu rwego rw'ubudandaji. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Karangamuntu ikoze ku buhinga bwa none bizofasha no mu bijanye n'umutekano. Martin Teretse umushikiranganje w'intwaro yo hagati yabicikirije kuri uyu wa kabiri tariki 2 z'uku kwezi. Hari mu nama yo gushira habona icegeranyo ku bijanye n'ishigwa ku buhinga bwa none y'igisata c'uburangamuntu n'ibikorwa vya leta. Yaragize kandi ati ntihagire uja kuvyitiranya n'ibijanye n'amatora kuko ikijanye n'amatora ari ikintu gitoya cane muri ibi turimo. Ngo bakeneye karangamuntu izodufasha kwegeranya ibiharuro vyose mu bisata vyose vy'igihugu. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parcem aranegura ingene Stade Intwari yubatswe atana hamwe biri mu kigega ca leta. Ngo n'ubu ntushobora kubona amafaranga ari karayubaka yava. Ivyo rero ngo bikaba biri mu bishobora kubangamira ukwizegwa ku Burundi mu mashirahamwe mpuzamakungu agenzura akongera agafasha mu vy'ubutunzi nk'ikigega FMI. Vyavugiwe mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro kwitegurwa ry'amafaranga leta izokoresha rwabaye itariki 21 y'ukwa gatandatu 2024. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje zosubirejo.